duce tuvugana gatoya mw'abantu mwe. hanyuma bene data nshuti z'umusaraba agira ndababikire representa bamurashiye muhira twari twirirwaje tuvuye mu nama hanyuma rero asanga umuntu yamutegereye muhira ariko arinjiza imodoka caramurasa bari kumwe na representa muri Amerika amurasiye imbere mu muryango. Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nkuko rero muvyumvise hari iyo audio murayumva mu mwanya ni ndende, no murundi w'umushinga ntahe yariko hamiriza nk'ivyo twama tuvuga, ntawenzi n'amajwi narose narungiki uko nyene, ariko ico nzi co nuko ivyo yahamiriza avuga nanje mpora ndabivuga. Nama mvuga yuko aya mashengero ari ibintu nyene abanyepolitike n'amashengero n'ibintu abakoroni basizeho. Ariko ikibabaje n'ukuntu aba bantu bigira abantu b'Imana kenshi na kenshi usanga bagomba kubesha yuko ngo bafise urukundo gusumba abandi. Haleluya, amen, kwa jina la Yesu tunakemea, haleluya. Murumva bagahoboba, ariko ivyo bavuga nta na kimwe kiri mu mitima yabo kabisa, nta na kimwe kiri mu mitima yabo. Uwo mushinga ntahe yadondaguye amashengero arimwo n'ibindi bibazo mu Burundi amasengero yose asa n'ayagomba gusenyuka havuyemo Katolika yonyene, Isilamu irimwo ibibazo, Pentecote ni mama wararaye, izo za Ezebu ni mama wararaye, Adventiste ni mama wararaye, ngo basigaye hariho ngo n'ishengero numvise ngo bigeze nabo nyene gutanga umumiliyaridi, amahera barayegeranya umumiliyaridi batanga ngo basenyurane. Ni ibintu bigeze kure, kandi ibi vyose biterwa nande? Twebwe abakristo, inyagwa zabo tugenda tukabicara imbere imitwe twararitse, bakaje ngaho bakaduhenda tukemera, hakagera kuza gutura ngo umwe wese ateze kuza gutura mukagenda gutura amahera. Ikimbabaza rero c'abarundi ngiki, umurundi arashobora gusiga umubanyi wiwe yaraye ubusa, umurundi arashobora gusiga agaca umwana kwibarabara ashonje akamurengana, mugango agiye gutura ngo ushikanwa ngo mwishengero, kubera ko babogeje ubwonko bo bazi yuko ngo abo bantu biyita bavugishwa abakozi b'Imana ngo nibo mana, kuko nivyo bigishwa nshima uhoraho ukuntu ariko agaragaza abamenja bisi ba Bill Gates, ba Fauci, ba Joe Biden bakorera ibintu vyo kwica abantu muri Ukraine, Imana ibagaragaza, China Imana ibagaragaza. N'abapasiteri ubu murashikiriwe, ubu muri mu ntambara yo kugaragazwa, kubera ko rero mukunda amahera gusumba Imana, mugakunda amahera gusumba abayabaha, Imana igomba ibakubite. Muramaze kumva umuntu akubitwa n'Imana yumva ubuhiri ku bitugu mu mutwe hehe mugatabona ikimukubita, mugomba mukubitike, na cane abahutu. Ati kubera iki? Abahutu n'abantu badashaka kubaka ibikomeye. Iyezebu none yatanguye aho mu 1993-94 isumbye imyaka Pentecote. Muzi ubwicanyi muri Pentecote. Muri Pentecote bari abapasiteri n'abantu uzeye n'abarozi bakwije ivyangombwa benshi muri bo, ngo tufise ngo igikorane ngo kizomara indwi zibiri. Ico gikorane baba bahigande abapasiteri nka 2-3 bashaka guhisha no mucayi, ukaza wumva umupasiteri akatanga guhirima korora nyuma ndizwe ngo yitavye Imana, ngo Imana yamwakiriye, ngo bantu b'Imana ngo yakoreye Imana cyane, ngo rero ngo Imana yamukunze, ngo nta kundi wakabaragiye. Mugaba abahutu bavuze rega abahutu benshi nta nuko nukuroga babizi, nuko kubita insoro gusa. Reka Imana bagaragaze, nanje ndi ngaha gushengerera gusa nta kindi. Reka rero dukurikirana iyi video mwumvize umushinga ntahe vyavuze. Duce tuvugana gatoya mw'abantu mwe. hanyuma bene data nshuti z'umusaraba agira ndababikire representa bamurashiye muhira twari twirirwaje tuvuye mu nama hanyuma rero asanga umuntu yamutegereye muhira ariko arinjiza imodoka caramurasa
bari kumwe na representa muri Amerika amurasa imbere y'umuryango kandi ngo yari umusoda yarahagaze bamubonye aca avaho yiruka representa yapfuye tuzanye ikiziga muri morgue kuri hôpital militaire uriyo muri Amerika nawe bamurashe amara yose ari hejuru niyo nkuru mbi agomba kubabikira bene data kandi mubibwirane araziza ubusa komera bongo sawa habizi sozeje kuvuga ni mupasiteri mu banyu muremera pasiteri wa Yozefu yaje kurasubanya kandi apfuye ahanyene mu kibano bavuga gatatu abahazi muhamenya Revera pasiteri yari representa wa Yozefu ahanyene mu kibano kujya gatatu chamubona iruhande yo mwari musiriyake bamashini natashe muhira ari mu modokari sawa nyuma tazo turoso wenyene kandi yo tayo kekeranya n'abantu bose n'adukere niho duhagaze atuvugana n'uturi okay rero umviriza mwe abarundi mwe ndababwira iyo turiko tubaruta mwe muvuga ngo turabasazi iyo turiko tubabwiza ukuri ngo tugwanya abakozi b'Imana iyo turiko tubabwira ibintu biri inyuma y'ibi bintu bitijambo ry'Imana mujagaho mukavuga yuko twataye umutwe tugiye gupfa dusara tuzosara ahubwo nababivuga nuko namwe muri abicanye mu bandi uyu ntabwo yishwe n'abandi ntajya amakimbirane bamazemwe iminsi amakimbirane bamazemwo iminsi amakimbirane y'amadini yo gupfa amafaranga nyine yo kuva hanze muri Yozefu ntawe uyobewe ibihamaze iminsi twarabahaye message dutari ikintu kibi kizohaba guko bariko bankana urunuka bonye nabitwa abakozi b'Imana ubwabo abitwa pastor ubwabo nibo bariko bankana urunuka twarabitanze ariko muza mutubwira yuko Imana izoduhana ko tubambika ibara turinumira byari twarabetse yuko bamwe bari no mu myiyerekano mu rushengero wabo abana nabo muri bo baza gupfungisha abagenzi babo kugeza aho bibura bavyinjizamo n'ibya politike ibya politike bavyinjiza mu murimo w'Imana turabibabwira ariko mwe muguma mwanka muvuga ko tubanka ko twirika inyuma abakozi b'Imana ko tubaziza ubusa ko tuzopfa dusara reka rero baze baramarana mubona kuko n'umuntu ariko babwiza ukuri ntabwo muvyumva nta nubwo muvyemera iyo turiko turababwira aba bagabo tubabwira duti n'abaprofete ba fake ntabwo muvyemera muvuga ngo nugwango tubafiti abandi nabo mukazaga muvuga ngo murabazi ariko ntimuzi imitima yabo ntabwo muzi ivyo bagomba ntabwo muzi ivyo bariko ubu kurogana muri ibintu byo mu murimo w'Imana haba mu bakristu haba mu bashehe bapfa ivyubahiro bapfa amafaranga bapfa gutegeka bapfa babakurikira byabaye umurengera kurogana byabaye byinshi basigaye barogana ubu bamwe basigaye bafata umwanya ngo bagiye no gusengera ku misozi bakaraba ukuntu bicanirayo mu misozi ariyo bari tuguma tubivuga ntabwo muvyemera ahubwo mwe mushaka n'abantu natwe batwica ngo duhore abaguma bapfa b'abapasiteri ni beshi nuko mutabize mutabibwirwa n'abashehe bariho bicwa n'abagenzi babo ni beshi nuko mutabize mutabibwirwa kandi abo babica n'abantu bavuga ko bavuga ubutumwa abo babica n'abantu bavuga ko bavuga ijambo ry'Imana bamwe muri mwebwe muranabemera muranabashigikira ko ari abakozi b'Imana koko mugabe ibi barimo ari ukwica nimba umurimo w'Imana uko gubanje kwica mwene so umurimo w'Imana ukogwa ubanje kuroga mwene so iryo juru rizojamo bande iyo Mana dukorera nigane iyo Mana niyihe nibi mvuga ndabizi ko ari benshi bagomba kunyica biriho turabizi bagomba kunyica go tuko tuvuga ukuri dushira habona amanyanga yabo dushira habona ubupfu bwabo ububeshi bwabo ibi byose mubona ngo ni umurimo w'Imana barimo ntabwo ari umurimo w'Imana babirimo bwa business babirimo bwa kudandaza uboho na politike yarabyinjiyemo abanyepolitike basike babizaba nk'abari mu Mana ntabavugishwa batazi ivyo barimo muga bari mu nyungu zabo niyo mpamvu ubona kwicana byafashe urundi rwego bikozwe n'abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana muga babikoze binyegeje babicishije mu bantu bica hari ikindi tubabwira nishengero tuzijya New Life ry'Ingozi
mu bihe bizoza muzoba mutubwira new life jingozi navyene bizogenda nkuko muzoba mugende muvyandika ahantu new life jingozi ishengero rya new life jingozi hategizamwo ikibi na cene mwumvayo muzoce muvuga ko twababesha mu misi miki ategize ikintu muzokumvayo muzoba mutubwira guko na hene bigeze kure naho bivuga batavyemera bakavyanga bakavuga ngo uri kurabagiriza bona gupfunga uri kurababeshera ngo uri kubambika ibara muzoba mutubwira amanyanga ari yararenze ugwama ruriyo rwarenze ugwanko ruriyo rwarenze amacakubira ariyo ararenze navyene bapfa amafaranga mwamwe y'umuntu ari muri Amerika mugende mu buyaza bukebwe mu bitohoze mutabibaye hafi ngo mube maso uwuzi wese kariko agwana na mugenzi we muri new life ingozi ahabere maso ataruko naho muzoba mutubwira mu minsi imbere urundi rushengero nago rugira kabiri nago urushengero rwo ku munsi w'indwi ubwo ku munsi w'indwi muhabere maso ubwo ku munsi w'indwi beshi bazokwicana muri bo muzoba mutubwira mu minsi iri imbere bazoraswa muzoba mutubwira kuko biriko bikogwa n'abagenzi babo bajya mubona babapfungisha bajya mubona batera akajagari bajya mubona batuma abanyeshengero basambuka ni nabo nkwezi y'amabi tugume tubivuga mugwe muvuga kaye twebwe abakozi ba satani sawa nta kibazo mukomeze muvyanka nta kibazo mwe mukomeze mwikundira abo bicana muzobibona muzovyemera bagumye bicana mubona barogana mubona barasana mubona bapfungana mubona niho muzokwemera ko ibitiko turavuga koko ari ukuri twama twababwiye baje abantu baguma bagenda gutemberera Bushiri muri Malawi Bushiri arazwe muri Afrika y'Epfo abagomba ayo makuru mugende muri Afrika y'Epfo muyabaza Bushiri yicishije abantu benshi barabizi niyo mpamvu muri Afrika y'Epfo bamumfungishije agatoroka bakamutwara ijoro atanze ibiturire bakamugera muri Malawi ubu mubona karageje ukuguru ku gihugu ca Afrika y'Epfo boca bamubamba ku musaraba ucuritse ntabwo bamugira nka Yesu bamubamba ku musaraba ucuritse ariko murabona mwebwe abarundi bene wacu niwe bariko bajayo kurondera Bushiri bamugize umukozi w'Imana bamugize ntumwa y'Imana turabibabwira bamwe mukavuga ngo teri yosema twabibabwira mukavuga ngo ubwo n'ububeshi d'accord nibakomezeyo babazanira iyo mizimu babazanira ivyo bintu vyabo babazanira ivyo basenga ni Imana mwarose muzopfira muri ivyo nyene n'ababipfiramo nta juru muzobona kuko murabwiga ukuri ntimuvyumve abapastori namwe bukuri haguhaguruka ngo mwemere muzira ukuri muvuge mwiyamize induru ziri mu murimo w'Imana mwiyamaka akajagari kari mu murimo w'Imana mukaguma munuma namwebwe muzobibazwa kuko impamvu umwana ashizweho ni kugira ngo mubijisho rya bagenzi banyu muburire bagenzi banyu mubabwize ukuri namwege mwabasheho uko nyene mubabwize ukuri mubwize ukuri bagenzi banyu kugira ngo duhashe akabi duhashe amabi nkaya abatagomba kuyahasha nabo nabicanye mu bandi mukomeze kwica bica mukomeze kuroga abaroga ariko komba ya mwisho namwe muzopfa nkuko abandi bapfa yiruhukire mu mahoro umutama ngayo nguko muravyumvise nkuko rero muvyiyumviye aba bantu bita ngo nabakozi b'Imana barafise n'ingeso yuko iyo wabonye ikintu kitagenda kuba expose iyo ubagaragaje ibibi vyabo bakora kugira ngo ntuhave batesha abakiriya nibajya abakristo kugira ngo ntubateshe abakiriya baje batangura kuvuga yuko wewe mupagani wewe nturi umuntu w'Imana ni ntahangwa Imana izokwica ko wahanze umuntu w'Imana umuntu w'Imana ivyo vyose no mu mugambi wiki no mu mugambi wo kugira ngo babandanye bakwega amaraso n'inguvu z'ababicara imbere uravye abo bita ngo abapasteri hariho n'abadafise urupapuro rwa diplome isanzwe secondary iyi certificate high school certificate ugasanga nta rufise ugasanga ntiyigeze n'umunsi warimwe atonda mu ishure rya theology ngo yige n'umurongo umwe yige no kusigura baragenda bagapapinga kuri Bibiliya mbumbumbu ibihuriranye n'ivyo bashaka bakabipakira mu bantu abantu bakemezwa ibinyoma bakemezwa ububeshi ngo n'amajambo y'Imana mu kwatirana naho basumvya n'ukuntu abarozi batirana ndababwiza ukuri batirana ku bwishi gusumba abarozi na cyane yuko batirana
nagatumba nyene batirana ku gatumba baroga abantu imitima gusa babesha. Rero izi nduru ziteza kuhaba guko ikizokumenyesha umugabo wese w'umunebwe, ikizokumenyesha umugabo wese w'umunebwe w'umwirabure w'umurundi uzomusanga na Bibiliya misi yose. Wone umugabo w'umunebwe ati kubera iki wofata abantu ngo nabakozi b'Imana ngo uvuze ngo nabanebwe? Icemeza ko ari abanebwe ngiki? Iyo Bibiliya yazanywe nabande? Iyo Bibiliya yazanywe n'abakoroni, yazanywe n'abakoroni. Abapasiteri ntimubasanga mu buzi aho bakora. Abapasiteri ukaza wumva ati jewe ndi umunesi, jewe ndi umudogiteri, jewe nkora mu biro kanaka, kuwa Mungu ntegura ijambo ry'Imana, kuwa gatanu kuwa gatandatu kwa Mungu harisoma. Afisa hakura mahera yiwe, ntari depending ku bantu biwe. Kuko ino abantu baraciye ubwenge, ntazobahenda ngo bashobore. Mugabo aya madini nayo yo muri diaspora y'abarundi murabona yuko nabo nyene abo bariko barahasengera bariko baribwa amahera arungikwa mu gihugu. Aho yoshitsi Burundi ngo cyakora imirimo y'Imana bafasha boro ngayo agiye gukiza abagabo base gukora akazi, base kurondera akazi kariko kose, barindira amahera y'umuntu yavuye mu buyedi, amahera y'umuntu yavuye kwiyadi gupagasa kwirirwa ararima, amahera y'umuyaya, amahera y'umuboyi, n'abasambanye numva ngo baratanga amashikanwa ngo aragana ngo gatanga shikanwa ngo kugira ngo ejo Imana izomuha abakiriya benshi. Murumva ayo mahera batoragura, batora amahera y'indushi gusa, abantu bibabariye mu mitima. Ucumbwira ko ayo mahera bazoyagira ngo baronka amahoro? Uhoraho kubite kabisa, twanga Imana ikubite, bakubite ibakubite kabisa, kugeza aho bamwe basigara batetemera. Izina ry'Uhoraho mwijuru baryibagirwe, batangure kwitana amazina bo nyene barazirana ati narinzi ko ari wewe Mana, toya nagira ni wewe, kuko bakuvuyeko kubita. Nabado ibi rero umushinga navuze ngo ibintu by'amahera, hari kindi atavuze kandi murabizi neza ko abagabo benshi b'abarundi nyene nk'ivyo kindi yibage naho yoba yacibutse ntiyo kivuga, kuko murabizi ko bavyita intakomwakoma mugare kandi akivuge bibage kubabwira ubusambanyi buri muri aya madini. Sukwiba amahera gusa, ubusambanyi buhari buruta abarara mu kabare mu mabwate. Ubusambanyi buhari, ngiye kubonana na pasiteri ansengere. Uri umugore ki uza kubwira amabanga yawe umugabo wundi yubase atari kumwe n'umugore wiwe? Aguhanura iki? Umugabo se ni uwo mugabo ugiye guhanuza ni wateka, ni we yoza ivyombo? Genda uhanuze muka pasiteri ni yabona yuko ibibazo vyawe akwiye kubiyaga na pasiteri, baricara bayagama bazogutuma ko muyage. Ariko ari abantu babiri batatu mu cyumba, ugasanga umugore yanubikiriye, inkumi yanubikiriye ngo mu cyumba ngo mu masengesho kwa pasiteri. Nagoma ndababwiza ukuri, ivyo bigabo byose mana mwiruka ngo nabavuga butumwa ngo nibiki, ari nka hamwe hoza free DNA bagatangura gupima DNA yabari abana bavukira muri ziya shengero. Mworaba ukuntu muzosanga inshengero nyinshi harimo abagabo biga karango nibo bavyaye, kumbe bavyariwe na bapasiteri, ni bapasiteri gusa. Nta mugore yemerewe kuza kubonana na pasiteri mu mpisho, nta n'umugabo yemerewe kuza kubonana na muka pasiteri kazi mu mpisho, kuko ni muri bibigo ntavyo bakora. Niho ubusambanyi buva. Umaze kubona umupasiteri yama yinubika mu cyumba ngo agiye gusengera abantu, uzotinya tiguki? Mwari bwo mwumve Yesu yigeze aza kuryamana mu vyumba ngo agiye gusengera ngo abantu b'abagore? Mwarigeze mwumva umuzi wa mugore yamukora ku ikanzo ku bushushu bw'ikanzo yiwe burya bushwara bumanuka? Yarumvise ati hari umuntu ankozeko, mugabo ntigeze mbwa ati reka nje gutwara mu cyumba. Yandaya yamurambagira amavuta amaparufi kamurambika mugira neza. Mwarigeze mwumva ngo yamutwaye mu cyumba? Yesu ntiyareke jojo, ni Imana. Mugabo ngo basengera abantu mu vyumba. Mu gusenga abantu naho gasanga bakandakanda nk'ukandakanda imihwi, nk'ukandakanda amavoka, bagakandakanda mu mabere. Igani karese imbere y'urusengero rw'Imana, ngo Imana izoreka kubavutura. Kukaresa umuntu kamukandakanda amabere, kamukandakanda ibitugu, kamukandakanda ibisusu, kamukandakanda mu ndango, biramara maje. Mwumvise yuko basigaye baza no gutemberera baba pasiteri b'abarozi bo muri West Africa, wa mu pasiteri wo muri Malawi, umwe na South Africa birukana wa wundi atuma n'abantu ngo bazana amakareso mu isengera abakobwa, akambura abantu ngo ibintu vy'ibishegu. Uriya muntu wo muri Malawi muzomukurikirana, uriya umusataniste wo mu Malawi yitwa umupasiteri. Mwumvise yuko n'aba pasiteri b'abarundi ngo basigaye baza gutemberera urya mu Malawi.
none woreka kuza wovata muri mizimu hariya ukayizana mu gihugu igihugu kikagareka kwandura gute sha kubitane mpaka mwese muzo basha musubire hasi uhora havyutse intumwa zayo z'ukuri abandi mwese mwicare mugira ibihe vyiza rero mwese